DFTV. Tunda juhudi.
Yes, bakunzi ba DFTV, aha turi uno munsi twazinje tuza kunamira nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, umwe ndibaza muri histoire y'abaririmbyi niwe mukuru w'igihugu yashoboye guhereza agaciro kaboneka, uko byarabonetse yuko ni umunyacubahiro yahereza agaciro abaririmbyi. Nkamwebwe mwari musanzwe mu umuntu umuhanuzi mu by'itumatumanako ku mukuru w'igihugu, tubabona no munsi kandi umukuru w'igihugu kaboneka yuko ari umuntu yari yegereza urwaruka, na cyane cyane abona nk'abaririmbyi basanzwe bashikana nabo basanzwe bakomunikateur nkuko namwebwe kandi bagira kure kuri mwebwe. Ni cyahe kintu hanini nyamukuru cyatumye mvuga uti uno munsi nabona abaririmbyi bashobore kuronka protocole baronka umwanya mu kuza kunamira nyine icubahiro? Icambere murabizi yuko yari yegereye gose abaririmbyi, nawe murazi yuko akunda kuririmba, hanyuma araha ikibanza kibereye abantu bose batuma i Burundi bugira izina ryiza makungu. Abaririmbyi nabo mukamuzi yuko barimwo. Abaririmbyi rero barafasha abarundi mu kugumana umunezero. Murazi yuko kenshi habaho inkuru zicivutu, ariko abaririmbyi iyo bagiye kuri scene murazi neza yuko ata muntu agenda kuraba abaririmbyi agiye kurira, agenda kuraba abaririmbyi agiye kuryoherwa no gutwenga no kunezerwa kugira ngo n'ubuzima bwiwe bumere neza. Nico gituma rero iyo abaririmbyi kujya mu buzima bwiwe yamye bashira imbere, natwe turabahanuzi biwe tuguma tubashira imbere. Nico gituma rero no twabahaye umwanya, twabahaye ikibanza kugira ngo nabo bashobore kuza kumusezera. Igihugu kiragandaye, abarundi baragandaye, mu ntwaro zabayeho muri kahise wasanga umuririmbyi umengo nta jambo afise. Kuno munota hari n'abaririmbyi baba bifumbereje bavuga ati none bizogenda gute. Nkamwebwe nk'umuhanuzi mwari mumvise ku mutima muzi, twanakurikiranye n'ijambo Samuragwa yavuze ati ivyo twarayaze byose yari yabimbwiye. Ni nk'iyahendemesho umva mutekerera urugwaruka rwari rumaze imyaka n'imyaka ari imfuvyi, mugabo rwari rutangiye kuronka umuntu atahura yuko impano bafise, ingabire bafise, haba muri neza nyigisho yahora yamatanga ko abaririmbyi benshi barazitaba. Ni ya message umva mubahereza ku buryo bovuga ati turaje kumwunamira kujya kuntu Nyasamuragwa yavuze ati ntibarire ntitumuherekeze amarira, mugabo bavuga ati ubu uyi aho turi turumva yuko turemye muri Yesu umurundi ariyumva yuko aremye. Icambere murabizi neza yuko nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaturaza amahoro, aturaga umutekano, aturaga ugukunda igihugu, aturaga ibikorwa by'iterambere, yaturaze rero umwumvikano no gukundana. Hanyuma rero no munsi twatewe iteka no kwakira Samuragwa hano ku ngoro ya Ntare Rushatsi. Samuragwa yahaciye ahaca rero asanga abaririmbyi ariho bari, kuko mu byo yamuraze igihugu cyose uko kimeze harimo n'abaririmbyi kugiye bakunda niko na Samuragwa azobakunda. Rero abarundi bohumura, abarundi bomenya yuko tutari nk'abana b'imfuvyi,
kuko nyine ishobora Petero Nkurunziza yagiye vyose abishize ku murongo, vyose yarabitunganije, arakazi kiwe aragaheza neza, n'amatora araba vyose arabikurikirana, abonye biheze urumva aca agenda atagiye, kuko adusigiye izina, adusigiye iragi, adusigiye samurago. Rero twohumura tubandanye urugendo kuko inzira yari amaze kwiducira. Ndabashimiye cyane. Nanje ndabashimiye. Lolilo polisi twese man, twese kabisa. reka umunyangoti Yego nuko Ingotsi gatsinda komine Mumba ni muhira. Nizibuye nizimurama ajya ni home. uno munsi baje kunamira igihugu cyabuze umukuru w'igihugu. Umugabo wewe ashobora kuba hari bavuga ati twabuze umukuru w'igihugu, hari bavuga ati yabuze umuvyeyi, hari bavuga ati nabuze inshuti hafi iki. Wewe exactement uno munsi wabuze Nabuze umuvyeyi, nkaba mbuze userukira igihugu cacu president, hanyuma nkaba mbona ko ni ibintu byinshi cyane nabuze muri ivyo mugabo vyose ndashimira Imana. Lolilo twabonye twunamira nyine cyubahiro hawa agateka. Wabonye ikibanza cyawe ari ikibanza kingana gute? Ikibazo kinini cyane kubera bwa mbere na mbere mu vyose ndi umunyagihugu nk'abandi, hanyuma nk'abandi umucuraranzi bavuga ndi icirore cy'igihugu. Kuri jewe ndafise umubabaro udasanzwe kandi ndazi ko abarundi bose bafise umutima nabo barababaye nkanje. Lolo watangiye kuririmba hatwara nk'abandi bakuru b'igihugu, ni cyayi ikintu ubona uyu papa twabuze yabatandukaniyeho n'abandi cyane cyane ku mpano, ku ngabire yawe yo gucuraranga? Navuga ko perezida wacu yakwigendera yatwigishije ibintu byinshi. Yatwigishije kwanza kurwanira igihugu, hanyuma kugiteza imbere, kugiserukira, akatwigisha kuba dusenga buri munsi, dusengera igihugu cyacu isigare mu maboko y'Imana. Nico kikuru cyane kuri jewe nabonye yatwigishije. Ni cyayi ikintu nyene ubu baririmbye benshi bafise imitima, abafana cyane cyane abafana bawe n'abarundi ari abafana bawe bafise umutima uhagaze kuba bavuga ati twarabuze umukuru w'igihugu. Nakahe kajambo uremesha bivanye n'amajambo yavugiwe hajya n'ayavuzwe na Samura bwazomusubirira, ni yahendemesho wumva uwohereza abakunzi b'umuziki wawe? Novuga ko umufanzi wanje cyangwa umunyagihugu wari we wese, umurundi wari we wese, icyo yomenya icyambere na mbere, naho Imana yakunze umuperezida wacu gusumba twebwe mpagara hakikare. Novuga ko perezida wacu aracari muri twebwe, araviva muri twebwe. Umunyagihugu wari we wese cyangwa umucuraranzi wari we wese cyangwa umufanzi wari we wese, perezida ari muri twebwe. Hanyuma bashira umutima ahantu hamwe, tubandanye dukundana, tubandanye tugwanira igihugu cyacu, tubandanye dusengera igihugu cyacu kugira ngo dutere imbere ng'abandi. Murakoze. Ndagushimiye sana rero. Bakunzi ba DFTV nko ubibona turacabandanya tuyaga n'abaririmbyi batandukanye. Masterland uno munsi ndibuka ejo mwijoro twaronse nduke message uvuguti yuko uno munsi byasaba yuko twifatanya tuze kunamira nyine icubahiro. Ikintu nyamukuru cyatumye ugira icyo cyumviro cyari byagenze gute? Igice tweniyumvira no kugenya abaririmbyi ubwanje nayumvira ati ngende kuganje nk'umutwe wanje nka Masterland nje gusinya, ariko navuga ati ko buri kose batubwira ubumwe bw'abaririmbyi katabuhari, bama batubwira ati dukorere hamwe kugira ngo twiteze imbere,
nanje kandi ni ikintu kimwe ngona canke ndota kubona abaririmbyi batandukanye twagiye hamwe turiko turakorera hamwe turiko tubonana ko n'igihe n'umwaka muri atabanye n'urundi iyo mu bice bw'ikirundi habaye ibintu nk'ini byo kubura ikigandaro n'ibindi ni ikintu gihuza imiryango abantu n'imiryango iba yatatanye iyo babiki bakavuga ati twabuze umuntu birabahuza bagasura bakaja hamwe bakavuga ati mega ko tubuze umuvyeyi cyangwa tubuze umuvukanyi cyangwa umuryango tugire kwisora gute mukabona nanje navimire muri yo sense hamwe navuga ati kuri kose rero tugiye turagaragara hano muri no nyubakwa navuga ati presidence y'igihugu canke inzu biro by'umukuru w'igihugu turi kumwe twese apana kumwe wese idobora amarero ndabaza rero hano abajijwe nuvuga nka protocole ndabasaba gahunda yuko turonka protocole y'abaririmbyi ku buryo muririmbyi nabo babona ko tuje dufise gahunda z'abantu bari hamwe atari abantu bavuga ngo mwese ngayiwe abantu umugi bari hariya na he mugabo dushobora kubonana tukaza dufundise ijambo rimwe niho tuje tuza hano baduha rendezvous turaga niba kujya kubonana n'ugiye kurongora igihugu mu myaka indwi igiye gutangura vuga ko icyo nifuje cyane kinini cyakunze naryoye cyane wavuze ko waciye wegera protocole niki wasanze umuririmbyi wabonye umuririmbyi twarabakurikiranye mwarakurikiranye inyigisho zahabutangwa n'umukuru w'igihugu zitandukanye wasanze umuririmbyi exactement nyakwigendera uko wumva uko biri kose abamusezera abaza no kumunamira umuntu agira inziza kunamira umuntu uko aba hari ikintu runaka amuziko wasanze iragi umuririmbyi n'icubahiro gihanga umuririmbyi wasanze nyakwigendera yasize ubu nibaza ko ico yasize ni ikintu kinini kuko umuntu yashoboye gusinya itegeko rikingira umuririmbyi n'umunyamuziki agashinga n'ishino kita institution ijejwe gukingira umuririmbyi n'umunyamuziki umunyamuziki hamwe n'umwuga wiwe umva ico vuga nka droit d'auteur ni umuntu utokwibagira kuko habaye intwaro nyinshi gura muri 1966 gushika ubu bibayeho kuri we niwe yashoboye gusinya iyo tegeko naho rititaje mu ngiro mugani intambwe yabaye mukuri igihugu n'umuntu ikunze kugaragara ariko n'abaririmbyi kenshi je naho atavuga ngo directement nkanje masterend yo iba yarampaye directement mugandazi bane byinshi bishigaye abafasha bari mu ngorane abafasha akabafasha mu bintu bitandukanye araba yafashije kuja hanze n'ibindi nibaza ko umuntu yitwaye hafi akatwereka urukundo kandi akerekana akamavuga mu majambo yiwe ati muririmbyi nimba ari akora akazi kiwe umva akerekana support yuko umuntu icakora nimba ari muririmbyi nimba ari mu bucuranzi nimba ari mu sportif akwiye gukorera mu gisata ribo kugira ngo twese duhurize hamwe tugire isemo rimwe dushikanye mu guteza imbere igihugu nibaza ko nigiza baguwa vraiment muziki ngo uje inyuma ndibuka no muri umwaka tugeze kuja kurimbira mu yadutumye ko mu turirimba mu kwikukira ku Burundi tariki 1 kwindwi abaririmbyi bashabasha 50 twese yaduha imyambaro baduha n'agashuka bute nibaza ko n'umuntu yerekana effort no yo kwegera abantu mu misata byose barimo cyane nivugiye nitwivugiye twege ngisata cyacu cy'abaririmbyi uzomusubirira mu majambo yavuze ati twarafashe umwanya wo kuyaga ibibazo byose nari kumubaza yara asa n'uwabimbye mva ntacyo yaransezeye bikwiye kandi ndacasaba yuko atokurikizwa amarira nka wewe hanini kubikuraba wavuze yuko ari byo yagiye arasinya yarangije ni cyahe kintu ubona yuko nyamukuru nk'umuririmbyi nkawe w'indani kiri muri wowe ubona yuko ati hamwe ku by'ukuri bivanye nuko nyene wari umunzi nyene n'ibyo n'ukuntu urana ko turaremye ubona yuko ku by'ukuri ayo marira nyene ntituzoyamukurikize hamwe abarindi tumuri kibazo ikintu nka wewe ubona yuko saba samura gucanke umurongo ubuyobozi mushasha w'igihugu kuko bavuze yuko hari ibyo kuko biri yose ashobora kuba yasinya amategeko n'ibiki byose kugira ego shino vuga ni byinshi ibyo byarakozwe ni byinshi kandi bitarakozwe
kuko hajya nta ufa bimazi niko bavuga baci mugani ariko nibaza ko ego ni kwandanyiriza ko kandi dushitse nimba ari indoto zarabayeho zitashitse tuzishitse by'ukuri kuko turakeneye kubona by'ukuri ryategeko ryasinywa rije mu ngiro turakeneye kubona umuririmbyi agaciro kiyongereye tuvuga ati ku by'ukuri igisemo rya mbere ryatanzwe barishikanye bujuje ihangiro bujuje mu ntumbero nibaza ko atawukifuza ko aho twari tugize tosubira inyuma twifuza kubona ko tutakomeze kongereza ko umukuru w'igihugu mushasha aje akaraba ibintu bitubura cyishare mu bijanye no kwidagadura kuko ico gisata cyo kwidagadura ni gisata gikeneye ico kita infrastructure nini ikeneye ko naco leta idushiriraho amafaranga dukeneye ko rero leta nshasha idushirira amafaranga mu kigega muri ministeri tujejwe kandi shemwe n'abantu bikubise umutima wo gushaka guteza imbere kano karanga kuko igihugu kitagira karanga ni igihugu cyafuye ariko igihugu gifise karanga uvuga ko ari igihugu kizima gifise umutima ubu rero nuvuga ko rero igikintu gikomeye turakeneye ama auditorium manini ama arena ko abira mwiteramo turakeneye ama infrastructure muri OBDA kugira ngo tubone ko OBDA nawe nyene iriki atuma murinje atungwa n'uburyo n'umwuga wiwe turakeneye kuri kubona ko yakujya bose amastade menshi y'ibitera y'umupira tubone natwe hari ibibanza duhuriramo duza abanyagihugu ikintu cha dua sponsoring n'ibindi tubone by'ukuri ko hariho impinduka uko buryo bazodushiramwo kashin capital nini bazodushiramwo muri entertainment niyo nundi zogaruka ikaza muri OBR dutanga amakori nizo zogaruka tubaka amazu dutanga ubuzi natwe nibaza ko ari circuit économique financière ibaye créé kandi izodufasha kwiteza imbere nkatwe kandi no guteza imbere igihugu cyacu rero mu kurangizaga master Samura wengene yadusavye yuko tutomukurikiza amarira ahani abamukurikiza amarira n'abarundi n'abafana b'umuziki wawe ni yahendemesho mbo batekerera ndashima kwanza Imana kuko nta numwe yiteze ko mundi tuba indwi yose tamakuru dufise hatekanye atarusoro turumva ruvuze na rumwe atabintu tumeze ngo yanize uwundi neza ko nishima Imana abarundi rero dukomeze icyo kintu dukomeze umutima kumva ko turengera inyungu z'imigambwe je namugambwe rumwe ndimwo n'urimwo nashiyanka uri mugambwe mukeba nashiyanka utawurimwo cyangwa utawurimwo cyangwa uwurimwo tumve ko turabarundi dushye imbere kintu cyo kumva ko Burundi ari bwo buri imbere dukeneye kubuteza imbere dukeneye kumva ko tubwubaka ni naryo teka duteye umuhisi kandi natwe twiteye kuko iyo tujyanye turisamburira ko nk'imene kandi iyo isamburiye ko imvura irakunyagira inibaza ko rero tutakeneye kubaka gusambura kandi tukubaka ibiboneka nk'amazu n'ibindi ko tukubakana n'imitima ntihagire usambura uyundi ntihagire ucoza uyundi muri no myaka tugiyemo mishasha imyaka 10 deseni shasha twinjiye be deseni impinduka y'abarundi batahura umutwe bari demokratique batahura ivyumviro vy'uwundi batahura inyungu z'uyundi nashashara inyungu z'igihugu muri rusange tukaziharanira nk'abarundi tutisunze ngo ndi mugambi kanaka ndagushimira sana master urakoze cyane so bakunzi ba DFTV nkuko mubibona twari turi ni ku ngoro ntare rushatsi ingoro isanzwe ari ingoro ikoreramwo leta y'u Burundi ikoramo umukuru w'igihugu so nanje mwari kumwe ngaha ni Simbizi mugire ico muvuze kandi mwongere munareme mureme igihugu ni sawa igihugu ni cyacu igihugu ni gwanyu DFTV Tunda Juhudi.